Ibihe birahinduka ariko uhoraho agahora ku ngoma. Ibihe birahinduka nimuhumure yitabura uko ibigenza iracari ku ngoma. Abamenye umwami Yesu nimwaguma kwizama amoko n'amamuko yugarije Uburundi aragenda akagirire. Mushinga ntahe mupfasoni musore nawe mwigeme, uraguma mu muhora w'uhoraho wihoreraho guhengama kubw'amoko n'amamuko. Ntibikiza ivyo biranduza ntibirokora birarukwega ubwo gutinye rukagutwara. Gira umutima utunganye ugira umutwe utitwara umutware ni Yesu. Niwe cubahiro c'ububasha ububasha kw'ishengero, kuboko gukiza bizeye bakazira kuzazanirwa kubw'umugwanizi. Kujana n'abaja inama kukajanjagura abamenja nkwibutsa ico biba n'ico uzimbura. Niwabiba ijambo uzokwimbura kwezwa uwabivye icaha yimbuye urupfu gupfira mu vyaha navyo birateye agahinda. Uribuka hano igipfiyo gipfuye kwihorera bacita igipfasoni. Ururimi ni rutoya mugagwuzuye ubumara bwica umubiri wose. Ni nk'akami kw'ishamba kararidomeka ryafatwa rigahitana intare n'intozo. Intare yipfuye igasigara isumbwa n'isazi iciha ya guhumeka. Urakomeye ariko ntiwabumbwe n'ubwenge bwawe muga n'ibiganza vyiganza amahanga. Mwemu yantumye ngo ndakwibutse wisuzume ubuzima si ubuganzu bwawe n'ubw'abandi. Ibintu birahera abantu barahinduka ariko uhoraho akaguma ari wa wundi kandi agahora ku ngoma. Iyo aremanye ijuru ubwenge ikagaranzura isi ku mazi kuzi no mu bitekerezo. Kora ibikwiye uyikurikire n'ikibirengeye. Irarika bemeye ikaririka bigiza agahambaye bakihambira ku binoboye banebaguye ijambo. Ntujane nyabahururu mu guhurumbira ibihumanye ngo biguhambe imbere y'abaguhanze amaso. Bagiti mu jisho bitayeho ibituma bata ubwenge bihereza amazi. Amazi atameze neza, amazi y'umururazi bayiranga batayaravye ayo n'amoko. Eka n'ababirenge birasa basosewe n'ibisesema Yesu ayo n'amamuko Yesu wacu adasiba gusemerera. Ati nigisheshe gishushe mwishesheti kirenge gihiye ntiwihende n'urutoke rurashikirwa. Abo bogize ingingo umubiri umwe ni Yesu mugabo bose bisuka ya majambo. Ngo nta mpera y'uwampekuye kumubona sindabishaka. Ngo mana wo mushikanira ku mpanda nanje noheza nkagushikanira ishimwe. Haleluya. Unyumvire nawe iryo sengesho. Reka uwundi abe hataraho nahazoba utabishaka ashike kure kuko uwo yishimiye ntaco itomukorera canke itomukoresha. Ikamubera imbuto idatuba uwuyiteye arimbura. Yimbura ibimubereye na imbura kimazi ziribagira. Ibihe birahinduka ariko uhoraho agahora ku ngoma. Ndavugana n'umwe muri mwebwe. Kura amaso ku bantu yahanga uhoraho niwahindura ibihe karaba yabaye abayo bayogeye. Abasore basogotwa inkumi zikubiranywa hakaniha abaherezi. Abana banaga abagore baboroga n'amosozi kubatama batacicara ku nama ivyo vyongereza akabonge. Atera iteka bamuyoboka agatitura bateye ubwo butindi mu guhwamika umubabaro uhwanye n'uyu wanje. Araho nyanga umukozi w'umugwanizi nkuganira vino mu bwato. Nyawayo yogize umubabaro akabura kuwirugwa. Igihugu kigira ubwambura igisagara kirasambuka bambuzi n'umuyoro. Kiboneka nka gitoya aho nyene nk'ikiyaya muga kikamiragura benshi abarengeye ibiharuro. Abogisengeye baragisangangura hakaba gupfa n'ugupfakara uwahetse agahekugu uwavyaye akagira ivyaga bavukana n'ukujyana kuba hamwe n'imboneka rimwe. Urumva mvugana nawe ubumwe n'inkomezi urukundo n'ububasha. Niwashaka ushira umushaka uvyo yashinze uhoraho agiye guhorana nabo yishiriyeko ikimenyetso. Iyo itazi kwihisha gitandara gitangaje ntinaniwe no gukiza ingwara y'amacakubiri. Ayo niyakwega kaga ingwani kakindara boriye bakaburara bosigaje bakahasigara basigaye bagasabagira. Niyitadende bukigwa vyadabanye ibidadanyira bidadanura. Irasobanura ivyasobanganye Satani araturasa Yesu wacu akatubera inkinzo. Ubundi horiza abandi amarira ntabereye abagororotsi.
ukutamenya biratera nyamwene data ntiza amatwi n'umutwe umutima utiza Imana mpwema nshoboze nguterera ijambo. Amacakubiri y'amoko n'amamuko vyakuweho n'umusaraba. Uhanga amaso y'isi uyigendere kataraho naho ukagomba kuyikorera izokubama ko ntiwihendiye iraremereye. Nari Yohani ntera impundi yampaye kuba umurundi kirinza abantu bayo. Abantu burya n'ubuntu bwabuze bazimiye. Ntawahaye indara amoko n'amamuko azogera kwa data. Yaraguteye witahura uharure guhura na Yesu asibanganya ibyakwagiriza. Ataraho naho kuva mu mubiri urangurura mu muriro. Umuriro w'agahebuza, umuriro utagira iherezo utasivye kumva ijambo ukica amatwi birateye agahinda. Imana iduhana umugisha.